Uno munsi tukaba tuvuga kubijanye n'umunezero mu rugo, tukaba turi kumwe kandi n'umushitsi wacu Tantine Jackie. Rero ikibazo ca mbere nobaza, hariho bavuga bati kubw'iwanje umengo norondera uwundi muntu amvyarira. Umugore uko nyene ati ntihagire utora ikosa ku wundi, aba ati swate ni nakatavyara, swate ni nakatavyara. Umva umwe akavuga ati njyana umugore atavyara, undi ati njyana umugabo atavyara. Muri ico gihe twavyifatamwo gute? Ko ari umugisha dusanze twiteze, umengo ni itegeko, ni ibintu bihari uko nyene. Imana ibahezagiza ibibondo, n'abapasiteri rero ko baduhezagira nivyo nyene batubwira. ni Agaciro TV Burundi, mukaba muri kumwe na jewe Kwizera Bella na mugenzanje Deo. Uno munsi tukaba tuvuga kubijanye n'umunezero mu rugo, tukaba turi kumwe kandi n'umushitsi wacu Tantine Jackie. Rero ikibazo ca mbere nobaza, mbega umunezero ni iki mu rugo? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Iyo bavuze umunezero twumva umutima uguwe neza, utagira agahinda, utagira intuntu, utagira ibibazo. Bavuze umunezero ni umuntu aba ari mu kibanza cyo kunezerwa, no kuvuga ngo surire irizana, ntayihata, ntayirondeza. Iyo rero bavuze umunezero mu rugo ni umuntu aba aguwe neza mu rugo, arunezererewe kurubamwo, niko no bivuga. Murakoze. Ego murakoze. Okay, ikibazo ca kabiri, none uwo munezero ni iki coba kiwutanga mu rugo? Murakoze cyane. Umunezero wo mu rugo utangwa nuko umuntu n'uwundi bafitanye urukundo rushitse, no kuvuga ngo barakundana, bariyumvanamwo, baranezeranwa, nta gahato kabayemo kugira ngo urwo rugo barubemwo, nta no kugoberwa kwabayemo. No kuvuga ngo jewe narakunze umuntu nawe arankunda, tuvyumva kimwe, hama twiyemeza kubana mu rugo rumwe nk'umubiri umwe, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Iyo rero tubibayemwo tubikunze, nico ca mbere kizana uwo munezero. Umunezero uzanwa no kuba umuntu abaye mu bintu akunze kandi yishimira. Murakoze. None wumva mu rugo utanezerewe, bivuze yuko uwo muntu muba muri kumwe mutamukundana, atarukundo ruba ruhari? Okay. Urashobora kubura umunezero bivanye nuko yaderafye gatoya canke yadekonye gatoya. Ijambo ry'Imana yavuga ngo umuntu n'umucumuzi muri nature yiwe, birashobora gushika akaba yagukoreye amakosa, bikaba ari byo vyotuma uwo munezero uwubura. Ariko iyo utahura neza ico arico urukundo, ko gwihangana, rukihanganira vyose, rukababarira, uramugirira imbabazi kugira ngo bikunde wa munezero ntutosekare, uze wame hahandi. Murakoze. Ariko hari igihe usanga umuntu uramukunda ariko ivyo akora biragoye kuvyihanganira, none wocuguma muri urwo rugo canke solution niyo kuruvamwo? Solution yo kuruvamwo ntiyigera iba solution isegonda imwe. Na cane cane urabona abantu mu kugira mariage harabaho dote, sivyo? Muri famille havuye dote hakaza etat civile imbere y'amategeko y'igihugu, havuye ijya etat civile hagaca haza muri eglise, no kuvuga ngo abapatiri canke abapasteur canke abashehe bakemeza imbere y'Imana ko ugo rugo rubayeho, ugo rugo ruvutse. No kuvuga ni nk'ivyabona imbere y'Imana vyemeza ko ugo rugo rubayeho. Mu kwemeza rero ko ugo rugo rubayeho, baravuga ngo ntihaze hagire uwutandukanya ico Imana igize gute yifatanirije. Iyo rero haba amacrochage mu rugo, c'est normal, birashikana bibaho. Mu Kirundi bakunda kuvuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Umuntu rero ashobora gutsitara kuri mugenzi we canke akamukosereza, birashika kandi akabibamwe n'igihe kirekire, kuko umuntu yananiye Imana, urumva kugira ngo yorohere mugenzi we navyo vyogorana cyane. Birashika rero akamamukomeretsa. Ikintu rero kiba gikenewe muri uwo mwanya ni ukwihangana no kugira umutima ukunda vy'ukuri, kuko uyu mutima ukunda ibiwukomeretsa ntubiraba cyane, ahubwo witaho impuhwe n'ibigumbagumba kuri urya muntu. Aravuga ati malgré ko akoze ibi, hariho n'ibindi vyiza yakoze. Nkunda kubwira abantu ngo uzame wibukira umuntu ko ciza yakoze,
ku kamaro wamubonyemwo, ku gaciro umuzimwo kuruta uko womwibukira ku mafuti canke amakosa yiwiwe. Iyo mpagaze mpagaciro cyane ivyiza nakubonyemwo bimpusa kugukunda do plus ya mafuti yawe ndavuga nti vyamushikiye mugabo hariho urundi ruhande ndamuzi ko ruri positive gwiza. Ego ariko naho mubanye nayo mu rugo hari igihe usanga umuntu uko agenda araba nabi mu rugo niko depression umva aguma deprima. Donc uco wemera wiyice canke aho nyene ucivamo. Oya toujours kubivamwo sinovuga ngo niwo mugambi. Ndakunda kuvuga ngo yatacu ufise uhindura kuri situation buri kurabamwo uca wiga kubana nayo. Sivyo? Par exemple, urashaka kuba ufise depression canke ubabajwe no kubana n'umugabo w'imboregwa toujours atahabwije. Sivyo? Amasaha yiwe nayijoro, amasaha yiwe nibukeye, yakazi kiwe nako kuboregwa. Sivyo? Ivyo bintu bikakubabaza umutima ukavuga ati none ujya mboregwa nzobara nayo jusque quand? Kwaguma boregwa ntabita ntabiheba nimboregwa yo ngaho. Sivyo? Uco usubiza ubwenge nyuma gato ukibuka ati mbega aho nabana nujya muntu aho niyemeza kubana nawe eske yari mboregwa canke nivyo yize turi kumwe. Iyo usanze ubwo buboregwa yarabwamanye ucutimba kuko nukuba waramwemeye ameze kujya nyene. Iyo usanze naho ari ingeso yize ucugerageza kuraba niki cabimuteye, niki catumye ujya muntu amera kujya. Nkunda kuvuga ngo no faut jamais juger utabanje kwitegereza, kuko kenshi ari gihe umuntu afata decision mugabo atabanje kumenya niki catumye bijya bintu bimushikira. Gusambura rero sumuti ahubwo umuti nukwinjira au fond ukaraba ikintu gituma ujya muntu ameze kujya, kwereka kubujije umunezero kandi yarahora uguha, kubereka yahindutse kandi yahora ameze neza. Erega hari igihe ushobora gusanga kumera nabi kwiwe vyakuvuye ko wewe. Iyo rero uticekinga ngucekinge na mugenzi wawe birakugora kumenya aho yapfiriye. Ni vyiza rero ko imbere yo gufata decision iyo yose yo gusambura ikintu wubatse kigutwaye umwanya ahubwo banza kwiga igituma vyagenze uko. Yego. Kamereze miko mugenzanje meba shaka kufisa ikibazo. Ego ikibazo mfise iyo abantu bubakanye kumbure bagifise uwo mugambi baba biteze imigisha itandukanye. Umugisha wa mbere n'abana mu rugo. Rero araho bishika kumbure kubera ko atari ko Imana bigomba muri uwo mwanya byose bitangwa n'ubugombe bw'Imana. Ugasanga Imana ntigomba ko muronka umwana muri uwo mwanya. Ikabiba bikira canke mukarinda musaza natamwana mufise. Muri ico gihe rero benshi barakunda guca umengo harabaye akantu ko kutumvikana. Hariho bavuga bati kubwi wanje umengo norondera uwundi muntu amvyarira. Umugore uko nyene ati ntihagire utora ikosa ku wundi bati swate ni nakatavyara swate ni nakatavyara umva umwe akavuga ati ngiyana umugore atavyara undi ati ngiyana umugabo atavyara. Muri ico gihe twavyifatamwe gute ko ari umugisha dusanze twiteze umengo ni itegeko ni ibintu bihari uko nyene Imana ibahezagiza ibibondo n'abapasiteri beko baduhezagira nivyo nyene batubwira n'abavyeyi nivyo nyene batubwira muragira karadiridimba nibiki nyene ucu vyumva. Nakuvuga rero ngo uwo mugisha twari twiteze mu gihe udashitse hanyuma hagace habaho kutumvikana muri abo bantu n'uwuhe muti. Murakoze cyane. Uwo mugisha kubisanzwe se kuvuga ngo abapasiteri bawifuriza abantu canke abapatiri n'ijambo ry'Imana niko ribivuga ko Imana yaremye abantu babiri mu buryo butandukanye kugira ngo baze bavyare kandi barondoke. Urumva n'umugisha uva kwijuru n'umugisha ijuru riba rihaye abo bantu bemeye kubaho nk'umugabo n'umugore babaye umubiri umwe. Birashika rero ugasanga uruvyaro rurabuze kumvizi canke ziriya. Iyo rero bigenze uko mpanura abantu kubanza kumenya icabiteye. Urashobora gusanga ari ingwara yo kwa muganga bashobora kuvura igakira. Muri uwo mwanya rero mukora iki? Murarondeza mukaja kwa muganga. Iyo naho bishitse mugasanga n'ubugumba naturel niko mwaremwe umwe muri mwebwe ni kwari ntiwo muhora uko Imana yamuremye kuko nawe kubumeze uko ntaco watanze kugira ngo Imana ikureme kujya umeze. Muri uwo mwanya rero hasaba ikintu citwa kwihanganiranira nkuko n'ubundi ababashingira babivuga. Pastor bavuga ati muze mwihanganire mwize mwihanganiranire niyagira amakosa uramukosora niyahuba uramuhubura. Sivyo kujya kuntu babwira ati muze mwihangane
ngo mu mahigwe no mu magogwa haba hageze mu magogwa y'iwanyu ni ukuvuga ngo iyo hagize ikibazo kiza kibatandukanya muba muri titire y'amagogwa ni ukuvuga rero ngo ajya amagogwa mukwiye kuyasiporutana mwese atawuriye umuhari wundi kuko nyombi Imana yabidesize ensi ko wewe atakibondo izoguha ntuyiharirize kandi ntujye umutima ujya atakironse kuko nawe ntiyashaka kubaho atabyaye haba hasaba rero ko abantu bihanganiranira kugira ngo bikunde babera akarorero n'abandi bazoza bagize ico kibazo ego numva ari uko nabivuga turavuye kuri ico cyo kutabyara mbega none ko hariho igihe abo bana nyene muvyaye bashobora kubabera umugisha canke bakababera intambamyi niho handi uzumva umuvyeyi avuga ngo ndafise umwana ngo mugabo ni gito hakagera igihe ugasanga umupapa arumvikana n'umwana ku mafuta akora n'ibisanzwe mureke ntaco kubera ko swata ashobora kuba ari ivyo yakoze kera mugabo mama ugasanga ari contre mbega muri ico gihe ntibishobora gutuma urugo rusambuka murakoze cyane kenshi biranibonekeza ugaca usanga abavyeyi ntibemeta kuri memonde ku mwana umwe bivyariye kandi bose ugasanga swate umuvyeyi umwe arasiporta amafuti y'umwana mugabo uwundi muvyeyi ntayasiporta muri ako kanya rero iyo habayeho kudasiporta amafuti baravuga ngo umwana arakosorwa kandi araregwa ashobora kugira ayo mafuti ugasanga na mafuti y'ikijyango burya ikijyango ntitugisiga turakibamwo kujya kuntu kubisekuruza n'ibiki byose rero iyo wisuzumye ugasanga ibisekuruza byanyu byari bimeze uko nkunda kubwira abantu ngo ukoresha isengesho hariho amadayimoni akubitwa inkoni n'ayandi akubitwa isengesho muri uwo mwanya rero ufata umwanya wo kumusengera ugasambuza kijya kintu cyose kitava kuwiteka kijya kintu cyose kitava ku mugambi w'Imana ukacanka kuri we ukavuga ati ndanse ubuguruguru kuko ntibuva ku Mana ndanse byose ukazitirira ukavyanka ufata umwanya rero wo gusenga kugira ngo urugo rugira umunezero n'abarurimo bagira umunezero nuko bamenya ko urugo rutangwa n'ijoro hama bakama bisunga Imana mu bibazo byose bogira ego none uwo munezero ntushobora kononekara bivuye ku bavyeyi ku bantu b'umuryango abagenzi nyene urusaku nyene murakoze cyane birashika kenshi abantu bubakanye nasanze kenshi abavyeyi kujya kuntu dukurira mu ngo ba papa na ba mama badufise ko ububasha bwose ukarinda urongorwa urumva uravutse urinze uva muhira a 30 wari ukiba muhira kenshi rero usanga umuvyeyi akigufise ko navuga ngo ubushobozi si kenshi yiyumvira ko hariho yindi etape ugeze ko hari gihe rero bishikira abavyeyi kenshi ugasanga agiye kwivanga mu vy'urugo rw'umwana wiwe n'itunganwa ryago iyo rero bigenze uko kenshi birakunda gusambura umunezero w'urugo kuko nkunze kubibona kenshi abavyeyi b'abahungu nibahagarara agatangura kubwira umuhungu ati ujya mugore wawe ingeso z'uku nuku canke abavyeyi b'abakobwa akaza akabwira umukobwa bati umugabo wawe vraiment urakwiye kumubwira ibi nibi mu munezero rero w'urugo kirazira komba amajambo avuye ahandi hantu kubisanzwe muba muri abantu babiri ni mwebwe nyene bo kujera zijya ngorane zose ni mwe bo kujera icovuka cose kitarico n'abagenzi barakunda kwiterera mu bintu par exemple nk'utwo ko turavuga ati umuntu atevye kuronka umwana kenshi abagenzi no bakunda kuvuga ngo none ntiworondera kandi kana ku ruhande bakagutoza imitwe y'ivyo wokora ariko kirazira kumva ibintu bivuye ailleurs urugo ni babiri niko Imana yavuze navuze ngo urugo ni babiri kandi urugo gubahwe na bose rero ijya foyer kuko yatangujwe n'Imana nta muntu wundi bakwiye kujanamwe ibindi vyiyumviro kubisanzwe bakwiye kuvyimarira bene vyo nyene ni papa mama canke n'umugabo n'umugore bagiranye ibibazo nibicare bo nyene batorera inyishu by'abazo byabo atawundi muntu wo ku ruhande arinze kujamwa murakoze gestion y'urugo gestion y'amafaranga y'urugo ntishobora kuba obstacle ku munezero w'urugo urakoze cyane gestion irakunda kuba obstacle ku munezero w'urugo bivuye kuri ibi bikurikira swate ugasanga umugabo yama afata decision ari wenyene canke ugasanga umugore nawe akora ivyiwe mugabo atavuganye na wa mugabo kenshi abadamu bakunda gukora ibintu wankashete batavuganye abagabo nabo bakunda gukora ibintu kuko bumva ko ari bo mutwe w'urugo nko kwijabo y'Imana yivuga akavuga ati genda umutwe w'urugo akabumva ko arekuriwe gukora ivyo bintu vyose ari wenyene ariko ndagita ikosa ry'ubutamenya kuko iyo ijambo ry'Imana yavuze ngo niyo mpamvu zose gasona nyoko
ngo bane n'umugore wa karamata mwese mube umubiri umwe duca tubona umutwe amaguru ibihimba byose bigize umubiri kandi ibyo bihimba by'umubiri nta na kimwe gishobora kubaho conyene kitari kumwe na kigenzi cacu sivyo burya ijisho rirakeneye umutwe kugira ngo ribone sivyo n'umutwe urakeneye izosi kugira ngo ushobore kugira amamuvuma ikirenge kirakeneye ukuboko kugira ngo ushobore kwambara ikirato canke ikindi kintu kandi urakeneye umugongo kugira ngo ushobore kwiheta canke kugira amuvuma iyo ari yo yose bisigura ngo rero mu rugo gestion ikwiye kuba iyo umugabo n'umugore kuko babaye umubiri umwe kirazira rero ko ari igihimba kimwe gikore vyaryo ikindi gihimba kitabizi kuko ntivyo ukunda numva vyo ukunda ntushobora gukora ikintu na kimwe tous les parties diko zitabikwemereye byari bikwiye rero ko no muri gestion y'urugo ata muntu numwe akwiye gukora ikintu na kimwe adafashanyije na mugenzi wiwe kuko urumva umugabo n'umutwe umugore nawe nizosi urumva rero iryo uwo mutwe n'izosi bica bikagira ico bitunganije nyomba nshaka kuraba hari izosi rimfasha tukaraba hari nyomba nshaka kuraba hari izosi rikamfasha tukaraba hari umugomba kuraba imbere tujuni rya zosi rimfasha birakwiye rero ko bavyumvikana ko vyose bakavuga ati nyomba autour de moi dukenere 400 000 kugira ngo twuzuze rebezwe dukeneye mu rugo mbega izo 400 000 zizobareka gute umugabo azozana yangana iki umugore azozana yangana iki kugira ngo twese duparticipe muri ya gestion y'urugo mbega nyomba hageze ko dufasha abavyeyi kuko twese ntituvuka ku bavyeyi bishoboye ushaka kubusanga ufise umuvyeyi akeneye imbuto ruguru kugira ngo arime afise umuvyeyi akeneye akana kariya mbega kugira ngo dufashe no famille tuzobagenera bije ingana gute ivyo umuntu ashaka kuvyipangira wenyene hakwiye ko tuvugana twebwe kuko ari twe turonderera gwa rugo kugira ngo tumenye tuti muri gestion yacu par yiwacu na mama tuzotangaya par yiwacu na mama tuzotangaya tubahe ayangana dukore ku rugero rumwe atawusondetse uwundi kuko ishatse gukora wewe uhengamiye ku rugero rw'iwanyu undi agahembwanira ku rw'iwabo hacavyuka induru na wa munezero ugacuhera uco usanga rero mugiye kubana muhana inkokora gutya kandi bitari bikenewe birakwiye rero ko abantu bamenya ko ari umubiri umwe ko igihimba cyose cyo ku mubiri gikwiye gufasha kigenzi cyacu kugira ngo babeho murakoze ego hariho rero mu kurangiza nobaza ikibazo kimwe kubijanye na sentare hari igihe ibintu vyanka bikayangara mu rugo bigasaba ko sentare bariyo iseruka mbega harya hari n'igihe hari ngira ngo na pourcentage na ntoya yo bibaho yuko sentare ishobora gushika kukumvikanisha abo bantu babiri canke ya ingingo nta kumvikanisha kubamwe canke biramaze gushika hari amakao umaze kumva umaze gufasha benshi umaze kumva benshi hari kandi imwe woba wumvise yafashijwe na sentare muri ico gihe oya nta kandi umva yafashijwe na sentare ariko ndamaze guparticipa muri bene izo manza naho sentare bavuga ngo iraca imanza ibanza kubumviriza ikabatuma icegeranyo c'umuryango kugira ngo bamenye sirema zangorane mwari mufise mbega umuryango warigize uzimenya kugira zinedeshika muri sentare umuryango warazimenya ijambo rimwe sentare ntiyinjirira umuryango sentare ntiyinjiriye umuryango kenshi ikorera ku cegeranyo umuryango wazanye ukavuga ati zingorane zabo twarazigiyemwo vyagenze ukuntu iyo bibaye nkenegwa sentare iratuma ko n'abantu bo kuri eglise iratuma ko ba pasteur canke ba patira akavuga ati imbega ingorane za runo rugo mwemwe yarigeze muzumva kugira ngo zirinde zigera ngaha muri sentare afise n'ikindi gisata ava yuko babatanye barabanza bakabumviriza hama afise ikindi gisata bita ca reconciliation barabicarika ahantu bakababwira ati subira mwiyumvire eske murabona ko bikwiye ko mwovana murabona nyene ko mwabihimvye mutagikeneraniye barababaza rero sindumva aho sentare yashoboye kumvikanisha abantu mugabo ndazi ko iragerageza kugira ngo birinde yevite ko uko gutana ko haba kuko nabo ntibaba babishigikiye ego rero turarangije ikiganiro cacu twadushimira Tantine Jackie kuba yitavye ubutumire bwacu murakoze cyane abarundi barayamaze ngo aravugwa ntamagwa ndabemere ko igihe cyose muzonkenera tuzokwama turi kumwe nzobitaba kugira ngo turabe ko igihugu co tera imbere mu ngo mu gwaruka dukora icyo dushoboye duhagurukire rimwe twese tudepane igihugu cyacu murakoze namwe bakunzi bacu mubandaye mugira subscribe na comments na share murakoze